Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Turi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024, ariko abarundi batari bake batanguye umwaka bababajwe cyane n'amajambo yagiye ashikirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho umvirije ibyo yavuze ku basoda b'u Burundi baguye muri Kongo ndetse n'abafashwe mpiri na M23, uhita ukorora amosozi kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarihakanye abasoda b'u Burundi bafashwe mpiri na M23 kandi yemanga kumugaragara ko ariko ararwanira muri Kongo, aho yavuze ko yagiye gutabara igihugu cibanyi mu gihe abarundi batari bake bagumya basaba Perezida Evariste Ndayishimiye kureka kugumya kurungika abana babo gupfira mu ntambara muri Kongo, mu gihe we yironkera amafaranga menshi cyane, dore ko umusoda umwe wese ugiye kurwana muri Kongo amurongaho ibihumbi 5 by'amadolari. Akaba ariyo mpamvu abarundi batari bake bababajwe n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze, aho yavugaga ko atamusoda n'umwe w'umurundi wegeze ufatwa na M23, mu gihe bizwi neza ko hari abasoda benshi b'abarundi bafashwe na M23. Ibyo yabivuze ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023, aho yari mu Cankuzo, aho yari guha ikiganiro abamenyesha makuru n'abarundi, aho yemanze kumugaragara ko yarungitse abasoda b'u Burundi kurwanira muri Kongo. Bikaba ari ubwa mbere byari bivuzwe ku maradiyo yo mu Burundi, ndetse bikaba ari ubwa mbere byari bivuzweho n'umutegetsi akomeye cyane, aho benshi bahise bavuga ko ibintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye bizamugiraho ingaruka zikomeye cyane, kandi ko bishobora kurangira bisambuye ubutegetsi bwiwe, kuko ntibyumvikana ukuntu umusoda w'igihugu ciwe afatirwa ku rugamba ariko agahita ahakana ko atari umusoda wiwe. Ibyababaje abarundi batari bake ndetse n'abasoda batari bake bakabona ko igihe cyari kigeze kugira ngo bikureho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu. Akaba ariyo mpamvu abasoda batandukanye bariko bariyumvira gukora ibintu bihambaye, harimo no guhindura ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wecu usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Akamaramaza gakomeye cyane. Perezida Ndayishimiye yaraye yihakanye abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri na M23. Ibyababaje abarundi batari bake bakabona ko igihe cyari kigeze kugira ngo basezerere intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko mu majambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 ni amajambo ateye isoni cyane, kandi akaba ari amajambo ababaje, aho yagaragaye ariko arashinyaguriza abanyagihugu biwe. Byinshi yavuze bikaba byarababaje abarundi batari bake, akaba ariyo mpamvu benshi batanguye kwiyumvira ko igihe cyari kigeze kugira ngo bakure ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko biboneka neza ko atamigambi myiza afisiye abarundi. Ni ikintu kitari bwigere kibaho mu mateka y'u Burundi, aho kizigenza w'ingabo yihakana abasirikare biwe. Ni kimwe mu mpapuro zirabura umwaka wa 2023 ugiye wanditse tutazigera twibagirwa, kandi kimwe mu bintu bibabaje cyane byigeze biba ku butaka bw'u Burundi, aho umugaba w'ikirenga yihakana ingabo ziwe akavuga ko atangabo ziwe zafatiwe ku rugamba, mu gihe abarundi ndetse
ndetse bose bazi ko ingabo zafashwe mpiri na M23 ariko nyiricubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko izo ngabo atari iziwe. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru n'abanyagihugu hirya y'ejo ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 12 2023 ari mu Cankuzo, Perezida Evariste Ndayishimiye yarabajijwe ikibazo atari yiteze kandi ikibazo cyari kitezwe ko abazwa n'abarundi batari bake kuko ni ikibazo kibabaje abarundi benshi. Perezida yarabajijwe ikibazo c'abasirikare b'u Burundi bari kugwanya M23 muri Kongo. Bwabaye ubwa mbere ico kibazo kivugwa mu maradiyo akorera mu Burundi, buca buba ubwa mbere Perezida Ndayishimiye yemanga ku mugaragaro ko yarungitse ingabo z'u Burundi gufasha urugamba ingabo za Kongo biciye mu masezerano yo gutabarana yagiraniye na leta y'ico gihugu, ariko akaba ari amasezerano arimwo igipfungu cyinshi cane kuko amahera ava muri ayo masezerano ntago yigera ashika mu kigega ca leta. Akaba ariyo mpamvu benshi batanguye kuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye aricyo gisuma ca mbere kiri ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba igihe cyari kigeze kugira ngo asezererwe kuko amajambo avuga biraboneka neza ko ari amajambo yo gushinyaguriza abarundi. Niho yaca abazwa ico leta iriko irakora kugira ngo abasirikare bafashwe mpiri na M23 abarekurwe. Inyishu y'akamaramaza iba irakorotse. Evariste Ndayishimiye yavuze ko yafise amakuru ko hari abagwanyi ba Red Tabara bagiye kugwana muri M23. Aca yongera ko iyo tubonye umuntu wese asa n'umurundi yambaye umwambaro w'igisirikare tudakwiye kumwita umusirikare w'u Burundi. Kubwiwe ibyo M23 yakoze mu kwerekana abantu ikabita abasirikare b'u Burundi ni ingwano yindi bita ingwano ikomeye cyane. Yarangije asaba ko abarundi batoza barakurikira amakuru atangwa n'umwanzi, nuko abarahakanye ingabo ziwe. Ibyababaje abarundi batari bake, aho abasoda benshi mu Burundi bahise bavuga ko igihe kigeze kugira ngo basezerere intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye kuko biboneka neza nyine ko atitwararika ubuzima bwabo. Kubona abasoda biwe bafatwa mpiri ariko akavuga ko atari abasoda b'igihugu ciwe ni ibintu biteye isoni cyane kandi bibabaje. Ndikumasabo Terence Zisabira Fredina na Ndikumana Meransi ni abasirikare b'u Burundi, barazwi neza aho bakomoka, barazwi neza igihe bamaze mu gisoda, barazwi neza n'igihe barungikiwe muri Kongo. Ariko icyashavuje abarundi nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yabihakanye ku murango riva. Turafise ibyemezo bikwiye ko abagabo batatu berekanywe na M23 ari abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri mu ntambara yabaye ku igenekerezo rya 5 ukwezi kwa 11 2023. Intambara yahitanye abasirikare benshi b'u Burundi bari barongowe n'umuhisi Majoro Ernest Gashirahamwe. Aba basirikare b'u Burundi barahemukiwe bikomeye n'abakongomani bajanye ku rugamba bo muri Wazalendo n'ingabo za Kongo. Abo barabahatanye urugamba n'udusozi two guhungira ko bari babasigaranye, baradutaye basigaho n'ibigwanisho bikomeye, maze M23 irabifata iba aribyo irasisha abasoda b'u Burundi, aho benshi bapfuye ku bwinshi n'ibiziga byabo ntibitorwe kuko byagiye bigwa mu mashamba ya Kongo. Ibiriko birababaza abaryango babo, aho benshi bavuga ko igihe cyari kigeze ngo bikure intwaro ya CNDD-FDD. Abasoda b'u Burundi bagize barasubira inyuma kuri twa dusozi basanga twafashwe n'umwanzi, gutyo abasoda benshi barahapfira abandi barafatwa mpiri. Kugeza uno munsi abafashwe bose ntibazwi neza kubera M23 itererekana abandi na cane abari bakomeretse kuko bakiriko baravurwa na M23. Twararonse urutonde ruvuye mu biro bikuru by'igisirikare c'u Burundi rwemeza amazina y'abasirikare 9 babuzwe irengero aho kuwa 5 ukwezi kwa 11 2023. Urwo rutonde ruravuga neza nimero na matrikire zabo basoda, amazina n'ay'ababyeyi babo, aho bavuka na telefoni z'imiryango yabo. Bano basirikare batatu berekanywe na M23 nibo baheza kuri urwo rutonde, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ahakanye yivuye inyuma ko
abasoda bafashwe atari abarundi, ibiteye isoni kandi bibabaje cyane kandi bidahumuriza n'imiryango yabo, aho benshi bahise babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye atanicyo ariko arakora ngo abuhoze izo ngabo ziwe zafashwe ku rugamba zifatwa na M23. Abo basirikare ni aba bakurikira bivugwa ko babuzwe irengero, ariko amakuru menshi akemeza ko bafashwe na M23, abandi bakaba baraguye mu mashamba ya Congo. Uwa mbere ni Caporal Chef Manirambona Christophe ufise matricule HR 197-43 ava ku mutumba wa Buhinga komine Buhinga mu ntara ya Karusi. Uwa kabiri ni Caporal Chef Nduwimana Jean Marie ufise matricule HR 175-51 avuka ku mutumba wa Karama komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga. Uwa gatatu ni Caporal Chef Nimbeshaho Edouard ufise matricule HR 176-16 avuka ku mutumba wa Nyambo komine Bukeye mu ntara ya Muramvya. Uwa kane ni Caporal Chef Sheshimana Jean Marie ufise matricule HR 248-78 avuka ku mutumba wa Rusengo komine Muyinga mu ntara ya Muyinga. Uwa gatanu ni Sindayihebura Desire ufise matricule HR 269-70 avuka ku mutumba wa Murango komine Bururi mu ntara ya Bururi. Uwa gatandatu ni Miburo Prosperi ufise matricule HR 26-217 avuka ku mutumba wa Nyamusenga muri komine Cankuzo intara ya Cankuzo. Uwa karindwi ni Nzisabira Ferdinand ufise matricule HR 26-962. Mu gisirikare banditse ko avuka ku mutumba wa Ntamba komine Musigati mu ntara ya Bubanza, ariko abamuzi bavuga ko avuka muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro. Uwa munani ni Ndikumana Melance ufise matricule HR 27-742 avuka ku mutumba wa Kiga komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Uwa cyenda ni Adjudant Chef Ndikumasabo Terence ufise matricule 25-68 avuka ku mutumba wa Nyamiyaga komine Gisozi mu ntara ya Mwaro. Adjudant Chef Ndikumasabo Terence yarahinduye izina mu mwidondoro yatanze igihe yerekanwa na M23 kuko yiyise Caporal Chef Niyongabo Thierry. Imiryango y'abafashwe iri mu gahinda gakomeye cyane kandi yarashavujwe cyane n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze, aho yavuze ko atamusoda w'u Burundi wigeze afatwa na M23, mu gihe bizwi neza ko abasoda b'u Burundi benshi bafashwe mpiri na M23. Twarivuganiye n'abatari bake mu baryango n'abagenzi b'abasirikare bafashwe mpiri na M23 be n'ababandi batazwi irengero ariko bashobora kuba barimwo mu bafashwe mpiri. Bose batakambira leta ngo ikore kugira ababo barekurwe. M23 yaravuze icese ko yiteguriye kuvugana na leta y'u Burundi uko abasirikare bayo borekurwa. Bernard Bisimwa arongoye M23 yaravuze ko byoroshe ko bovugana kubera Perezida Ndayishimiye yari yamwakiriye i Bujumbura muri Rusama 2023. Ku isi nzima ni akamaramaza kumva umukuru w'igihugu yihakana abasirikare biwe. Ahandi hose iyo umusoda w'igihugu afashwe harakorwa ibishoboka byose kugira arekurwe. Imiryango y'abafashwe mpiri nayo irashigikirwa mu kurindira ko ababo barekurwa. Turetse ubuhemu bwo kugurisha abasoda b'u Burundi nk'abacangero ntibanahabwe ku kiguzi bagurishwa, ni ubuhemu budasanzwe kwihakana umusoda w'u Burundi kubera abafashwe n'umwansi, aho benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze amakosa akomeye cyane kandi ibi bintu yavuze bikaba bitarigera bivugwa n'ikindi gihugu uretse u Burundi bwihakanye ku murango abasirikare babwo bafashwe mpiri. Ibi akaba ari akamaramaza, ibi akaba ari ibintu biteye isoni cyane kandi bibabaje, akaba ariyo mpamvu benshi bahise bavuga ko igihe kigeze kugira ngo basezerere intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo
intwaro ya CNDD-FDD kuko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ari mu cankuzo imbere y'abamenyeshamakuru n'abarundi ni ibintu biteye isoni cane kandi ni ibintu bigaragaza ko amajambo afise yose ari amajambo yo gushinyaguriza abarundi kandi bikerekana ko n'umwezero Perezida Evariste Ndayishimiye yaha abarundi ahubwo ingorane zigiye kubandanya no gusumbaho dore ko benshi bavuga ko ibintu biriko birabera ku ntwaro y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bisumba n'ibyabaye ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza mu gihe abarundi batari bake bari biteze ko Perezida Evariste Ndayishimiye aje ari urukiza ari we aje kubatabara amagorwa bahuriye mu ntwaro ya Nkurunziza ariko abarundi batari bake muri iyi myaka 3 n'igice iheze arongoye igihugu c'u Burundi baramaze kwihebura kandi baramaze kubona ko amabi yakozwe ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza azabandanya akanarengaho ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye kuko Nkurunziza ntiyigeze kubahuka kuvuga ko atamusoda wiwe wafashwe na M23 kandi Nkurunziza ntiyigeze yubahuka kuvuga amajambo ateye isoni nk'ayo Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kuvuga akavuga ko ibibazo abanyagihugu bafise bitamuraba ibyababaje abarundi batari bake bakabona ko igihe kigeze kugira ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye. Ewe 2023 udusigiye ibibi byinshi, imiryango yabuze abayo muri uyu mwaka turasubiriye kubahoza. Imana ibandanye kubaremesha kuko ubundi ho ibintu birageze ahabi cyane kandi igihe nikirageze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye asezererwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu ibihe byiza nibyo ndabipfurije.